namye ndimbura ncasanga kuri iyi myaka 3 irumanye ndi umukuru w'ibintu bitatu ngaha muri Afrika. Hirya yejo banyandikiye ikete wamengano kubinyibutsa ngo kuri nyakubahwa umukuru aserukira ishyirahamwe bya Afrika y'ubuseruko, ngo nyakubahwa ngo arongoye y'amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo nyakubahwa arongoye, nyakubahwa asanzwe ari mboneza kuko nagenywe kuba imboneza y'umugambi w'ugwaruka amahoro n'iterambere muri Afrika. Nasanze rero imyaka 3 irumanye mfise ubutumwa butatu nahawe n'amakungu bwongereza ku butumwa bwo mu Burundi. Ivyo novyikorera atari mwe mu bintwaje. Ndakenguruka cyane ko mwabisengeye. Erega si ivyo gusa, kucegera nasanze Uburundi ni cegera cy'ubutwara inama ya bose yishiramwe mpuzamakungu ONU, ni cegera cy'ubutwara ishirahamwe rya Afrika, kandi ni cegera cy'ubutwara ishirahamwe rya Komesa. Hatatu nyene. Ivyo ni bidasanzwe. Ibindi bitatu nasanze Uburundi butwara ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, nsanga Uburundi nibwo butwara isentare nkuru y'iryo shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, ncasanga Uburundi nibwo butwara inama nshinga amateka y'ishirahamwe ry'ubuseruko. Inzego zitatu z'iryo shirahamwe zikaba zitwagwa n'Uburundi. Imyaka 3 rero afise ikivuga, nico gituma ari igihe cyo guhimbaza Imana n'umunezero ukomeye.